mwese bakunzi bacu, ikaze mwaya makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane ni kwigenekerezo rya 15 nzero mwaka wa 2026. Mu gatondo rero hitezwe ko hatekanijwe ikirere kirimo ibicu vyinshi mu Cibitoke, mu Kayanza, Ingozi, Ibubanza hamwe n'Ibujumbura. Ahasigaye hakazokwakayo izuba ririmo n'ibicu bike bike. Ahazoba hakanye gusumba handi azoba ari Gitega, aho ibipimo vyaho vy'ubushuhe bizoba bigera kuri °C 12. Ku muhingamo hitezwe ko hazogwa imvura, hongera hacemwo hake izuba Ibujumbura, mu Rumonge hamwe ni Makamba. Ikirere kirimo ibicu vyinshi citezwe Bururi, mu Rutana, Igitega, mu Ruyigi, Ikaruzi hamwe no mu Kayanza. Ahasigaye hakazokwaka izuba ririmo n'ibicu bike bike. Azoba hashushe gusumba handi naho azoba ari mu Cibitoke, ibipimo vyaho vy'ubushuhe bizoba bigera kuri °C 31. Ejo mu gatondo hatekanijwe ko izuba rizoseruka igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 3 rirenge igihe cy'isaha 12 zirenga k'iminota 20 z'umugoroba. Nuko rero ni hana makuru ategekanye ikirere cyo kuri uyu wa kane agaruki. Mwakoze mwese kuyakurikira naho utaha.